Kaze kandi bakunzi wa Pam Channel TV mu kindi kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko nkunze kubivuga, ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi ni undi munsi aho dufise umutumire umwe mu gwaruka gwitahuye kare rurashingishira hamwe kugira ruzane impinduka mu gihugu cyacu mbere no mu karere haba no muri Afrika no ku rwego mpuzamakungu. Nawe subundi ni Eric Nsengimana, umurundi w'imyaka 38 yavukiye mu ntara ya Cankuzo, yiga amashure mato mato n'ayisumbuye muri iyo ntara nyene, aho ku myaka 20 yahisemwo gushinga ishyirahamwe yitwa AJAP. AJAP twese turizi nk'izina ku izina rya AJAP, ariko ntituzi by'ukuri mbere ikora iki, rimariye iki abarundi n'ugwaruka nyafrika muri rusange. Nivyo tuza kuyaga na Eric Nsengimana uno munsi mu kiganiro. Umuyobozi akaba nawe yashinze ishyirahamwe AJAP. AJAP akaba ari ishyirahamwe ry'ugwaruka nyafrika rwishinze kugira impinduka rubikishije mu bikorwa. Kaze mu kiganiro Smart Mind, tunamuha ikaze. Bangiye kubashimira, ndazi ko muba mufise akanya gato ariko mukaba mwemeye mukaduha umwanya ngo muze tuyage mu kiganiro Smart Mind. Kaze. Murakoze cyane, turabashimiye ko mwadutumiye. Hari benshi bashobora kuvuga bati Eric turamuzi kurukana bumenyi, turamuzi ku mateleviziyo tumwerekana, ariko dushaka kumenya Eric by'ukuri ku muntu atakuzi kuvuga wo kwidondora gute? Eric Nsengimana ndi umuyobozi mpuzamakungu w'ishyirahamwe ry'ugwaruka nyafrika mparanira amajambere. Ni ishyirahamwe nashinze niga mu mwaka wa gatandatu. Mu mwaka wa gatandatu ndi mu Cendajuru niho niga. Hanyuma afise intumbero yo guhindura ivyumviro vy'ugwaruka kugira bave mu vyumviro barimwo baje mu bindi vyumviro vy'iterambere, ari byo tuza kuvuga ko ngira cyane uyu munsi. Hanyuma ikindi no kongera ko nsanzwe nyene biciye muri iryo shirahamwe ndi mu nama nkuru y'ubumwe bwa Afrika, cyo bita Union Africaine, igira kane ni Assemblée Générale kumva igifaransa, 4e Assemblée Générale ya Conseil économique, social et culturel, no kuvuga ni inama ijejwe ubutunzi, imico n'akaranga ya Union Africaine igira kane. Sanzwe ndi muri urwo rwego rufata ingingo ku mugabane wa Afrika. Hanyuma kandi nkaba nyoboye amashirahamwe abiri, ishirahamwe rimwe bita GCI, ni rindi shirahamwe ryo ku gatwe kanje, nkaba ndi umuyobozi mukuru yitwa Nsengimana SEI, rikora ridandaza amaserivisi, kuko nk'uko mubizi baduhamagarira gukora. Nanje nasize imbere iryo shirahamwe kuva kera kugira ngo umuntu wese ashobore gukora. Nkuko AJAP ari ishyirahamwe rihindura ivyumviro, ntushobora kuvuga ngo ugomba kuza guhindura ivyumviro by'abandi atakintu bereka. Uriko ugira nka bimwe bakunda kuvuga vy'imitwe, ukakreye ikintu kugira utora amahera y'abantu, bifo kwerekana ingene ubayeho, ingene ukashobora kwerekana ati jewe mbayeho gute, ukerekana n'ingene ushobora gutunga umuryango ku bintu biboneka ugakora. Ikindi naco kirenzaho ndi umurimi, nkongera ndorora inkoko, ndafise amamashini yorora inkoko, ndorora inkwavu, ndetse ubu duheruka tubicishije no mu ishyirahamwe AJAP ku ntuze ku bitari prive, duheruka gutanga ifashanyo ku mashyirahamwe y'abakenyezi n'abagabo bo mu ntara ya Muyinga na Bujumbura, amashyirahamwe 27 twashigikiye kugira twerekane ko by'ukuri bishoboka ko dushobora gukora ibintu by'akarorero, uhereye ku mafaranga makeya ugatera imbere ukaba umuntu akomeye kandi ugagira icyo ufashije mu kibano.
urakoze cyane Eric, murumva ko twakiriye umuntu adasanzwe ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rwa Afurika muri rusange. Nibaza ko ari iteka ridasanzwe ku gihugu kuba dufise umujene nkawe ashobora kuba ari muri iyo nama nkuru nyafurika gira kane nyafurika ifatamo ingingo zerekeye urwaruka. Turanagukeje zerekeye urwaruka n'abakuze, kuko ingingo dufata ni ziri ku rwego mpuzamahanga rwa Afurika, hama zikaba valide n'abaministre bagize umuryango wa Afurika, hanyuma n'abakuru b'igihugu. No kuvuga si tuki ku rwego gusa rwo kuvuga ngo n'urwaruka, tumaze kuja ku rwego rw'isi nk'urwego rwa Afurika. Ni iyo nama novuga ifatirwamo ivyiyumviro bishikirizwa amaleta. Urakoze cyane. Mu mwaka wa 2007 niho wagira icyumviro cyo gushingishira hamwe AJAP. Iryo hangiro canke gufata iyo ngingo byavuye kuki? Iyo vision yaje gute? Vision iyo canke hangiro ryo gushinga ishirahamwe ry'urwaruka nyafurika mparanira amajambere ryavuye kuyerekwa nagize mu ijoro ry'uwa 2023 ukwezi kwa kane umwaka wa 2007. Imana yaranyeretse ingene urwaruka ruriko ruraja mu mahonero. Cari gihe sida yari ikaze cyane mu rwaruka, cari gihe urwaruka rwari rukomeye cyane mu marigara, mu bintu bitaja ntibize. Wasanga urwaruka rwishi rwibereye ku marigara, urundi rukaja kw'ishure rugaheba ari rwishi, hanyuma bigaca byunyurwa n'abantu bariko barahunguka baza mu gihugu batasangije imico nk'abahahora. Bikaba ngombwa ko haba impinduka. Candonka iryo yerekwa. Ico gihe ndibuka nari ngiye mu gice ca mbere c'umwaka w'indwi, niho nari nkitora konkuru. Candonka iryo yerekwa, hanyuma nshobora kuriganirira abagenzi banje twari dutanguranye ishure kugira ngo bashobore kumfasha ingene ryoja mu ngiro. Mugabo kome mubizi ko ata amafaranga twari dufise canke ngo tube turi abantu bifashe cyane. Urabona abantu bahariya tuba turabarimye n'abavyeyi niki. Jewe ikintu ca mbere Imana yambwiye ati ntugire ubwoba, genda haguruka n'inkomezi zawe, wereke bajya bose ko umuntu adashobora gukora ikintu kubera ko afise uburyo canke iki, kuko hari abadogiteri, abaprofeseri, hari n'abandi bakomakomeye bafise n'amahera menshi ariko badashobora kwitangira abandi. Ati genda ubigishe kwitangira abandi, ushireho urunani kugufashanya hagati yanyu, mufashe n'abandi mu gutanga ubutumwa. Rero ubutumwa twege twatanguye tubutanga tubicishije mu nkino, mu masketch, dutangura tubicisha mu ndirimbo, dutangura kubicisha mu biteramo bitandukanye, dutanga ubutumwa bw'amahoro, dutanga ubutumwa bwo kubaka ingo n'imiryango, dutanga ubutumwa bwo gutera ibiti, dutangura gutanga ubutumwa bw'ingene abantu bobana neza. Hajya ku minsi mikuru yose uko yakabaye twadufise ivyo dupresenta kuri mucankuzo kuri stade, tukaraba topic ijanye n'ivyo bateguye, hanyuma natwe tukaraba ubutumwa particulier ku nkubwo tunari narahawe kugira ngo bushobore gushikira bene gihugu byoroshe. Nuko natanguye dushikiriza ivyiyumviro mu majambo, hanyuma duhava dutangura kuza turashira mu ngiro. Rero ivyo dushikiriza, ivyo tuvuga dutangura kuvyerekana. Igihe cyose iyo umuntu mwavuze ko yari yerekwa, iyo umuntu agize ikintu abonye ashaka guhindura mu kibano, arashaka abamushigikira, arashaka abo bafatanya urwo rugendo agomba atangure. Mwe mwari ahantu ruguru, byaroroshe kuronka abantu ufatana nabo kugira ushitse iyo yerekwa ruronse? Vyagenze gute kugira uronke abanywanyi canke abo mwifatanya muri urwo rugendo? Namaze kuronka iyerekwa, nta umuntu araba bo bari kumwe hagufi, sinarabye ibintu byo hejuru cyane, ariko natanguriye ku banyeshuri twari dutanguranye mu windwi. Ndabereka, ndababwira ko naraye ndose yerekwa, ndababwira iyo rigamije, ndababwira ivyo twifuza gushikako
kubera ico gihe ndavyibuka ari saa 9 z'ijoro nashoboye kwandika nk'impapuro 8 ndandika igikino ca mbere ko nace ndonka mfunguka amaso ndandika igikino ca mbere citwa nkebura urwaruka kuko iziza guhona zihera mu ruhongore ndacandika ndagiheza ata muntu numwe turi kumwe ndashiraho aba meteransene ndashiraho aba acteur abantu baza gukina bose nca ndabibasigurira hanyuma abo ndabisiguriye twari kumwe baca bavuga ngo twatanguye turi 26 kw'ishure nyene abanyeshure baca bavuga ati ivyo bintu ni vyiza cane reka twifatanye nawe umugwi uburatanguye uwo musi nyene dutangura gushinga umugwi w'abahindura ngendo twatanguye twitwa abahindura ngendo mu ntara ya Cankuzo turi kuri lycée communale Cankuzo mwitwa abahindura ngendo mutaraba ajapo tutararonka izina nyene nyaryo twitwa abahindura ngendo kandi intumbero twari dufise yari yuko umuntu wese ashobora kwiyumva ko ashobora guhinduka kandi agashobora guhindura abandi atarinze kuraba uyu cankuriya ataravye hapfa ataravye amashuri ataravye n'uburyo afise kuko ibintu byose twakoze ntabwo twabikoresheje amafaranga twabikoresha kwitanga ari ibintu bikeneye amahera twe twabonye ko ufise kamera twazi twakubwira umugambi tukaba twizera ko turi kumwe n'Imana ikakumvisha kutegerezwa kuza kudufata amajwi canke kudufatira ivyo bintu ukaza atamaya tuguhaye nawe ukaba muhindura ngendo mu bandi dukeneye sonorisation twaragenda ku mugabo yitwa Sion niwe yarafise sonorisation wenyene hakeneye déplace ivyo bikoresho twagenda kwa Buramatari niwe yarafise imodoka wenyene na DPI tukamwumvisha ko ivyo bintu tugiye gukora by'ukuri muri communauté biza kuzana akamaro kandi nawe bizofasha igihugu nta bindi birebire nta twabikora nta nyungu ariko dufise inyungu ko yo guhindura abantu yego ndumva hari iryohere ko iyi mwari mufise kandi mwari mu byari nkora mutima kuri mwebwe mbe uno munsi ishirahamwe ryanyu rigeze ku rwego mpuzamakungu wararenze urwego rw'intara rw'igihugu ubu mugeze mu rwego mpuzamakungu turaza kubishikira mbe niki mwibuka mwakoze ku rwego rw'intara mukumva muti iki kintu gushika uno munsi citse mu ntara ya Cankuzo ndumva ko nishimye cyane nshimiye abo twari kumwe ico gihe ikintu ca mbere dushima mu bikorwa tuvuga twakoze nababwiye ko acari gihe novuga ngira nk'icya integration y'abanyagihugu bari mu gihugu n'abavuye Tanzania ikintu ca mbere nuko twagenda mu ikambi kukina izo nkino ziwacu tukava mu Cankuzo n'amaguru tuja mu ntuze za Kanembwa tukamara iminsi 3 n'amaguru turiko turagenda iyo aventure yonyene neyo engagement yuko gwaruka ruvuye mu Burundi rugiye kwigisha abandi amahoro nuko bohunguka ico ni ikintu ca mbere tuvuga ntashobora kwibagira kandi ko catumye abarundi benshi bashobora kwiyumvamo ko bashobora kuza hanyuma bakumva ko baje hari abandi bantu baza gusanga mu gihugu bashobora kubakira twarafatikanije rero no mu Gusentebe mu kugira ngo dushobore kwigisha abene gihugu bahungutse kubana neza n'abandi kubakira neza ababuze aho bashikira bakabarondera aho bashikira atakwikekana hanyuma bakabana neza n'abandi bakagira integration nziza ikindi naco twokwibuka muri 2008 nuko twashoboye kugira mobilisation cyangwa guhimiriza abene gihugu bo mu ntara ya Cankuzo tukarima ibijumbu hamwe no kuri radio bavuga ngo ibijumbo vyabaye ingorane amakomine yose agize intara ya Cankuzo turarima ibijumbu dushinga imigwi abantu 55 ku mitumba hanyuma turaduga gushika ku majana 200 turahimiriza abane gihugu turarima ibijumbu hamwe bavuga ati ibijumbo vyabaye ingorane twe twarashobora kuja ku isoko tugahindura ibiciro twabigenza gute twaragenda nk'ubu tugasanga nk'amashu ingena gugwa ibiharage ingene bigugwa tugasanga vyaduze nimba ibiharage ari jana twagenda tukabwira abantunze abadandaza ati mu bidandaze byose mukureho kuko ku mwero wabyo tuzoza tubishira kuri senkane hanyuma twabigenza gute twaje tugenda tugahimiriza abene gihugu tugakereya amagroupement mu mitumba n'umuntu adafise ingena ashobora kurima twaje twikowariza tukaja kumurimira tura amajana 2 adafise imbuto twaje twikowariza umwe gatanga 10 20 tukayerekana urukundo solidarite twabadufise ayo mahera tugaca tugura mwizo mbuto tugaca tugenda tukamuterera n'umutamakazi hamwe ata muntu azosuma muri twebwe tuvuga byeze ngaha no ngaha
muzoshore, umwe wese azoshora azotanga 40% mwishirahamwe, 60 bizoba ari ivyiwe, ibisigaye byose yirire. Ni muri iyo ntumbero nari mfise yuko dushobora gukura Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye, twese dusize ingufu hamwe mu kugira ico duterereye. Nari namaze kubona ko bishoboka, kandi byarashobotse ko icyo gihe nta murundi n'umwe atibuka ko ibijumbu byigeze kuba kwitwa ingorane hano iwacu. Hama uyu munsi imyaka 17 iraheze mushinze iryo shirahamwe. Intambwe muri ko muraja ko niyihe mubona ya ndoto yagereko mwaronka muri 2017 uno munsi iracari yayindi cyangwa ari impinduka? Mbe uno munsi mubiko mubibona gute? Mubona AJAP iri kwijahe ishaka guhindura ibihe naho muri kino gihe? Twege mu myaka 17 tumaze turiko turabona ko impinduka imaze kuba mu gihugu ni nyinshi, haba mu ndongozi zishi zagiye ziraca muri AJAP zarose akazi muri leta. Uno munsi bafise yerekwa ridasanzwe, murabona ko dufatiye nko ku mukuru w'igihugu uno munsi ariho nawe nyene yamaze kuja muri vision yo guhindura ingendo, avuga ati kura amaboko mu mpuzu mukore. Nta kindi kintu, ibintu vya politike uno munsi bifise novuga uruhara nka 5% mu gihugu c'u Burundi. Uno munsi ikintu kihari no gukora. Twege rero nk'uno munsi twaramaze kuronka n'umukuru w'igihugu atuje imbere avuga ati muhinduke mukore. Natwe ivyo twabitanguye haheze imyaka 17 turiko turahimiriza abarundi, turiko turahimiriza abanyafrika gukora no kubana neza no gufashanya hagati yabo. Twege nta ntumbero tuzigera duhindura kiretse Afrika ivuye ku mugabane w'ibihugu bikenye, niyo ntumbero dufise tubicishije mu bikorwa. Hanyuma twege turavye ku rwego rwa Afrika, abajene bamaze kwinjira mu ishirahamwe barenga 46,000 ku rwego rwa Afrika. Hanyuma mu Burundi dukora mu ntara zose mu makomine yose, byumvikana ko intumbero y'iwacu imaze kugira iki, imaze gushinga imizi. Hanyuma no munsi ubwa mbere twatanguye dukina, uno munsi dushira mu ngiro ivyo dukora, ivyo twatanguye tuvuga ku majambo. Uno munsi AJAP yatanguye gutanga uburyo ishigikira bene gihugu, itanga amafaranga yo kuvuga ngo akira imitahe dutangure dukore. Nukuvuga uno munsi ntirikirishira hamwe rero ritoya, ahubwo ririko riracika nk'umobile defo. Cette fois-ci avuga ati abafise bino vyiyumviro reka tubishigikire. Nukuvuga ko turiko turagenda rero kuri level nziza. Mu misi mikeya uzosanga turiko turafinansa Congo, turiko turafinansa Nigeria, turiko turafinansa ibindi bihugu, abantu bari muri iyo vision yiwacu kugira dushobore gushika kwihangiro. Ngo musi muri Afrika dukora mu bihugu 47, dukora mu bihugu 47 kubera ko ibindi bisigaye kugira dukwize 54 tutashaka kubikoreramwe. Ariko hari bihugu bigoye guhindura ingendo nka bino bihugu vya Maghreb by'Abarabu, bakubwira ngo banzukuremwo aya Afrika, twege ntiturabanyafrika kandi bari ku mugabane wa Afrika. Nukuvuga abo bose turiko turabigisha kugira ngo bashobore guhindura ingendo, nabo bumve d'abord babanze batahure ko ari abanyafrika. Bamaze gutahura ko ari abanyafrika duca dukorana nabo nyene vyoroshe. Rero no munsi murumva ko dutanguye mu cankuzo, no munsi tukaba turi Bujumbura, tukaba dukora mu bihugu 47, tukaba dukora muri Europe, tukaba turi muri Amerika. Murumva ko za Allemagne tumaze gushirayo ama representation y'abajene babitahura, kandi tugapartage ama experience y'ibihugu bimaze gutera imbere n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu biriko birarondera iterambere. Murumva ko turiko turagenda ku murindi mwiza wuko umwe ashobora kutuza uwundi n'undi ashobora kuduza uwundi, ugasanga dushitse ku rwego rukomeye. Ibiro bikuru vy'umunyamabanga mukuru wa ONU arashobora kutuderega akavuga ati turavye mu vyo mukoreramwo tugirire enquête kuri bino bintu tutumva, hanyuma dushobore kuvyumvisha ibindi bihugu ku isi, tukazisora tukazigira. Muhora mu vyumva ico bita ama rapport périodique iyo muri Nations Unies. Twege rero turafise irya ntunze uburyo burenganzira bwo kubikora. Iyo tubona naho dushobora kugira ico dushikiriza ku isi, turagira amantunze ico bitwita ama statement, ama declaration, tukayarungika muri secretariat mu biro bikuru vy'umunyamabanga mukuru wa ONU, bakayagira bakayemeza.
hanyuma akaba diffuse ni ukuvuga akamenyeshwa isi nzima mu ntuze ivyiyumviro vy'iwacu, ni ukuvuga ko nk'iyo ni intambwe idasanzwe. Uno munsi ndumva ko muri ku rwego mpuzamakungu kandi muri mu rwego rwo kubera akarorero abandi, harashobora kuba hariho ugwaruka uno munsi rufise indoto cyangwa rushobora kugira iyerekwa nk'iyanyu. Uno munsi AJAP ishyirahamwe ryatanguriye mu Cankuzo, ku batahazi mu Cankuzo ni intara iri kure cyane ihereza Burundi, iri ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Hama uno munsi mukaba mugenze ku rwego rwo kujya gufasha cyangwa guhamagarira ibindi bihugu, bwo gushinga ama representation mu bindi bihugu. Mbe byagenze gute? Mwakoresheje ubuhe buhinga, ubuhe bumenyi kugira mushobore kwinjira mu bindi bihugu? Muri ivyo bihugu 46 mwatubwiye, ni buhe buryo mwakoresheje kugira bishobore kubayera inyigisho ku rundi rwaruko rushobora kugira indoto nk'iyo yiwanyu? Bavuga ati mbe ni gute jewe umurundi uno munsi nshobora kugira indoto ryo gufasha urundi rwaruko cyangwa abandi banyafrika, nkazofasha n'umunyafrika ari mu gihugu nka Ile Maurice cyangwa mu bindi bihugu bitazwi kure. Mwabigenjeje gute mwebwe? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere tugeze ku bihugu dukoreramo 47 muri Afrika, muri Europe na Amerika. Rero twege mu ntunze ingene twabigenjeje, ikintu cya mbere no kuvyiyumvamo nuko wiyumva ko ushobora guhindura ingendo, kuko nsubiye gato nk'ingene twatanguye kubikora. No kuvuga twe twatanguriye mu Cankuzo, tangura mu Cendajuru tugira amasketch, ndava mu wa gatandatu ndagenda kwiga amashuri yisumbuye mu w'indwi mu ntara muri ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo kuri seminari Cankuzo. Hanyuma turabandanya birakomera gutinda turonke uruhusha rwo gukora mu mwaka wa 2010, niho twatanguye kuronka uruhusha gukorera ku mugaragaro. Mugabo bwa mbere twatanguriye gukorera mu ntara ya Cankuzo tutemewe n'amategeko y'izindi ntara. Kugira ngo dutangure kubikora novuga ko bisaba ikiguzi, birasaba ico bita determination no kwiyemera, kuko nka jewe ntanguye kuja kuritanguza mu Ruyigi mbonye ko mu Cankuzo bishoboka ko ugwaruko rushobora kuja hamwe. Navuye mu Cankuzo n'amaguru gushika mu Ruyigi, ntagira n'amafaranga yo gufungura, nizeye ko atangorana zimwe nza kugira, ntagira n'amahera ya déplacement. Ndava mu Ruyigi ndagenda Igitega n'amaguru, ndava Igitega ndagenda Ikaruzi n'amaguru, ndava Ikaruzi n'amaguru ndagenda Muyinga n'amaguru. Waragize hafi igice cha c'ubuseruko n'amaguru. Nkagenda nkarondera abantu uwo duhuje ivyiyumviro, Imana yaramunyereka mu isoko canka mu kabare, nkamuhamagara nkamuvugisha, nkamubwira ivyo nshaka gukora. Baragutahura ubwa mbere? Bamwe ntibantahura, uramuhamagara akavuga ati wewe ivyo bintu biko uravuga ni biki, kubera nta autorisation yo gukora muri iyo ntara wa ufise, nta kitwa tugiye kurondera abo tuzokorana. Bakavuga bati uri kudutesha umwanya. Mugabo ukaguma persevere uraba uwundi ati ujya mu mbona umenga yo cangamuka, ukasanga hari ukumvise. Tumaze kuronka telefone, hanyuma tunkasubira muri izo ntara, twasanga harababandanije, abandi barazimye, abandi batakibandanya ivyiyumviro gutyo. Hanyuma rero maze gushika mu gisagara ca Bujumbura, niho natangura kuroza ndaronka abakongomani bazino tukavugana. Abakongomani bagatahura ivyo ndiko ndavuga intumbero, bamwe bakagenda bagatangura, abandi bakaguhenda, ugasanga nta kintu na kimwe bakoze. Abandi bakagenda ukamubaza ati nawe bimeze gute, wabaza arose undi mugenza kugira ati ati genda aho mu gace uherereye ukora ibintu, utanguze igikorwa, utangure ushire hamwe ugwaruka, utangure ushire hamwe ugwaruka, mutangure mukore mugire. Akakubwira ariko ndagiye kubikora, ugasanga yakubesha. Akubwira haya ndiko ndakora, akakwandikira ugasanga yakubesha. Hamwe rero ndava ndaronka konte Facebook, ntararonka telefone, tukaza tureshanja buke. Ama inite yabazimvye muri Africa communication irazimvye. Hanyuma buke ndahava ndagira inama ya mbere yabereye muri Cote d'Ivoire,
aho ni inama mpuzamakungu ya Japan nanditse kuri Facebook, ndategura amatedere, ndategura ibintu byose ko tuzogira inama nyafrika kugira dushobore gushiraho inzego ku rwego mpuzamakungu muri Afrika kugira tugire turabe ingene dushobora gukura Afrika ku mugabane w'Afrika. Ariko ngaho mwari mumaze gutangura kuronka uburyo bukeye. Nta buryo twari dufise, nta nama representation twari dufise sauf muri de region de Grand Lac. Hanyuma rero iyo nama turagenda nyene, ndasaba visa barayimpa, ndamobiliza billet barayimpa, ndagenda niteza bazoza, ntazi naho nzoyikoreshereza. Mugabo ndaraba kuri internet ndabona province ya Karore imeze neza, Grand Bassam, ncangera ni estara ku ishure rimwe, nca ndarondera maze gushikayo mu representant waho, ndavuga nti aha tuzogira nibahashika tuzosabira impusha nyene siri place ni muri Afrika na mfise surprise kazi ndatumira ndatumira inama mu gihugu ntabamo, nta autorisation y'ico gihugu nta numwe narinziyo, nsanga batananzi, ndayandika kandi ndemera ndajayo ntazi nuko bazonyitaba. Muga hari babanyandikira bakambwira ati tuzobana muri iyo nama, nkibaza nivyo gufyina. Bamwe barabaye bloqué kuri aeroport, barabankira kusohoka, abandi nabo barinjira. Hanyuma ico gihe hitavye ibihugu 32. Hitavye ibihugu 32, tuja muri autorisation yo kubasaba rero autorisation yo kwinama iba. Bose bamaze gushika muri Grand Bassam. Turi kwishure rira turondera mu directeur wo ngaho gira duhe autorisation ko harara, dusanga haraye abandi banyeshure, hari mibu imwe ikaze cyane gose. Hanyuma turarondera prefecture wo ngaho hantu turamuronka, turarondera ambassadeur w'u Burundi hariya kugira mfashe, arambwira ati vous avez mon soutien, aramfasha ama contact. Hanyuma Union Africaine turabarondera, turacererwa bien sûr umunsi umwe ku minsi twateguye kubera ama autorisation. Mbere tuja turanka n'aba partenaire baduha n'imipira tuza kwambara, hanyuma turaronka ntunze n'ishure ricari duprenanshage ivyo gufungura, tuba turagize inama, ntunze baratubwira aba autorité bahariya cyo kimwe na Union Africaine baje kugurura ivyo bikorwa, baratubwira ati iyo ntunzeye mwakoze nubwo mwe mwibaza ko mwayikoze itari autorisé, ahubwo turabafelicite kubona nk'abajene mushoboye kugira iki, vous êtes excusé, niko bakoresheje, vous êtes excusé et félicité kubona mwashe kugira iyo initiative yuko mushobora guhurira hamwe ku buryo bwanyu, kuko twe intumbero dufise si yuko badushigikire mugabo baze gushigikira intumbero yiwacu, ntibaze kugira ngo baduhinduze intumbero. Aba partenaire bazi ko bafise ama politique yabo, ariko bagire ki badushigikire mu ntuze bakwiye muri processus turiko turajamwo yiterambere no gukora Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye. Iyo nama iraba twasaba turagira yindi ku mugwa mukuru wa Afrika ya Addis Abeba, yabereye muri ntuze twaravuye turonka ibiro muri PNUD Region Nord naho nyene. Hanyuma turagira yindi mu Burundi. Uko izo nama rero zagenda ziba niko twagenda turonka akaryo ko gusigurira urwaruka ivyo turimo, hanyuma rumwe rukiyangaja urundi rukarindira, mugabo tukagumana ama contact, hanyuma bakaturondera bakaturojwanya, nuko ajape yagiye imvuma au niveau de l'Afrique. Wow, numva ni urugendo rurerure kandi risk nyinshi. Arabaca bamenya bashaka kumenya ati mbe yari buhe butumwa wavuga, yari ayo majambo ayahe wakoresha kugira umuntu mutavuga ururimi rumwe peut-être adatahura n'igihugu tuvuyemo akakumva akagutahura akumva n'intumbero wewe ugomba umushiremo. Abo bantu 33 baseruka ibihugu 33 wabatahuje gute uyo mugambi en ligne, ko ndumva ko vyakoretse en ligne byose? Ntabwo twari 33 ahubwo twari mu majana 2, kuko nabo muri Cote d'Ivoire abasukuti bace biyunga baza kudufasha, Croix Rouge n'abandi. Hari n'ibihugu wasanga haje nka ntunze Centrafrique haje 5, ahandi ugasanga haje 4, ahandi haje 6 gutyo, bose tugasanga bari mu ntunze twahuriye hamwe bararenze abo uba wiyumvira aho. navuze imigabane, navuze ibihugu mugabo ntavuze abaserukiye igihugu ne baza banganye. Ikintu cya mbere nta majambo novuga twakoresha akaze, ariko intumbero y'iwacu yaguma ari yayindi. Wewe intererano yawe niyihe?
kugira ngo ushobore gukura Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye. Tukavuga rero ubu dukeneye kurabira hamwe icyo twokora nk'ugwaruka kugira dushobore gukurira Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye. We nimba ufise icyo woterera uhawe kaze muri ino nama kugira ngo ushobore kugira icyo ushikirije mu rundi gwaruka dupartage intumbero twoha Afrika, twotera interano yacu, twotera amaguverinoma, twotera les partenaires ivyo boshira imbere, twoterera n'abandi bose barajwe ishinga no gukura Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye. Ico twoshira imbere ni iki? Mbe izo nama rero mumaze kuzitegura, muteguye izo rapports zavuye muri iyo nama, mwazica muzishikiriza mbo twarazishikiriza amareta umwe wese aho yaje ava, tukamubwira azishikirize ministère des affaires étrangères, tukamubwira azishikirize ministère ya intérieur, hanyuma tukamubwira azishikirize ONG akorera muri ivyo bihugu bashobore gukuramwo ivyo bofatira kugira bafate ingingo. Twazishikiriza Union Africaine, twazishikiriza Nations Unies mu mabiro atandukanye. Ego zarabaye difficile. Urakoze. Ivyo byose umuntu amaze kuvyumva ariko aravyumviriza aca yumva ati mbe ubwo bumenyi, izo notion zose zo gukora diplomasi yuko mwa mwaravyize mu ishure, mwarize ibijanye n'imigenderanire mpuzamakungu, byaje gute? Je mu ishure nize ibijanye no guharura ivyo bita comptabilité mu mashure mato mato, hanyuma nca niga ivy'ubudandaji ico bita business administration kuri Bugema University muri Uganda. Nta byaje nkiyerekwa Imana yampaye, ntibihuye n'ibijanye n'ivyo ndiko ndakora. Ivyo nize n'ivyo ndiko ndakora ntibihuye na gatoya. Uno munsi umujene yo kwegera kugira umuhanure, umwereke umwungu uhuma n'udahuma, nirihe bangaho? Ikintu ca mbere no mubwira umuntu wese ashaka gutera imbere ategerezwa gushira amaguru hasi. Abantu bashinga amashira hamwe kugira barondera amafinansema ntaho bihuriye no kugira no gucinzira no kubaka inzu hanyuma ugaca uyikikuza amazi hanyuma ugaca uvuga kuzotaha muhira n'imodoka atakiraro waciye, kubera ko umwanya muto uzosanga niyo nzu yatwawe. Rero umuntu amaze nimba uba ufise ico mwavuganye n'Imana, ukaba ufise message wahawe n'Imana, genda ukore. Ukaba nawe ushaka kubikora kubera ubumenyi ufise, genda urabaza umuntu afise yerekwa nk'ingi wawe ushobore kumushira muri iryo shira hamwe, niho rizoba ihangiro, kubera ko ikintu cyose gishobora kuba gifise intumbero ivuye ku Mana kiraguma, nubwo gica mu bihe bidasanzwe urashika aho wifuza gushika, ntabwo ushobora gupfira mu nzira. Kuko jewe ubonye nk'ingene bagiye bahungabanya abanywanyi, ugasanga hari nk'umunsi umwe bigeze kudufungira rimwe mu iperereza, intara zose badutwara twese bose ukaza wisanga nakarafunzwe n'undi arafunzwe. Ukabaza babafungiye iki, wamenya ko naka bamufunze ubonye agiye kota akazuba nawe muhuriye hariya ukavuga bamufunze. Hanyuma ariko kubera umuntu akora iciza canke adafise ikindi derrière ntaco bashobora kumwagiriza, mu mwanya ukabona babarekuye. Harimwo abo barekura bagize ubwoba bagaca babiheba, mugabo abandi bakabandanya. Iciza no kuba persevere no mu muriro ukamuvuga uti aha ndahaca kubera ko ico ndiko ndarondera niki. Sino ibintu bijanye no gushinga amashira hamwe atari y'ubudandaji, ari amashira hamwe yo gufasha abantu, aragwanywa n'abantu benshi, nabo n'abagenzi muba mwitwa ko mwari kumwe mutwenga utaratangura. Mumaze gutangura baca bavuga bati uyu muntu aradusize. Rero abantu benshi mu Burundi barafise ishari ry'uko umuntu ibobona uguma ufukamye imbere y'umusega 2000 akavuga ati no musimbo ni ingene ndonka bisi sawa, ivyo barabigushimira. Urondera ikintu gusa uduge wabona uguze jeho kuki, oya kweri baca batanga gukwega amaguru bati wayikuye he, ati wagize gute, nubwo umwereka ati nayikuye ngaca za kugara imihora yose wayikuye kugira ejo ntuzavuduga ngure TVS. Rero abantu benshi barafise iyo ntunze, barafise iyo mind, mugabo hari igihe uduga, umaze kuduga hakagera igihe baca baba bagenzi bose akavuga bati twananiwe uyu muntu reka tumushigikire. Mugabo iyo faze abantu bose nzi bateye imbere ngaha bose barayicamo. Urakoze cyane bakunzi ba Pam Channel TV, murumva ko turi ku kiganiro c'inkoramutima cyane, aho no munsi dufise umwe mu gwaruka rw'u Burundi
rwashoboye kugira iyerekwa uno munsi. Iyo yerekwa iriko rija ku rwego mpuzamakungu rugafasha atari Uburundi gusa ariko rugafasha isi yose. Tugiye mu kigabane cya nyuma cy'ikiganiro cacu aho tumubaza ibibazo bitatu bimugaragaza we nk'umuntu w'ubuntu. Hama ikibazo ca mbere Eric kivuga kiti ni ryari umuntu akwiye gutahura ko agomba kugira icyo yimariye n'icyo amariye community yiwe? Ikintu ca mbere novuga ntiwotangura kuvuga ngo ugomba kugira icyo wimariye atacura amarira abandi, atawurashitse abandi muri community. Ni vya bindi vyuko nyene umuntu wese yironderera, uco usanga uri kuriruka usaba wenyene, wiruka uvuga ngo ndombega nzoronka amahera ya ryari, mbega nzokora iki ryari. Nigihe rero umaze kubaka iyo community y'abantu wahinduye, ikintu cyose uzotangura kizoba gifise abakiriya, kubera ko babandi mu vyo bakora nibo nyene bazoca baba abakiriya bawe. Ukeneye amafaranga yo kuzokoresha, ntibizogusaba kuza kurondera umutahe muri banki, uzobwira wa undi yateye imbere ati nkeneye miliyoni 100, miliyoni 5. Urakoze. Wobwira iki umurundi uno munsi akicibaza ko bivanye naho yavuye n'umuryango avamwo, intara avamwo, ko ataciye kwimarira? Ivyo bifise abantu benshi, cyane cyane abanyeshuri canke abahejije amashuri. Ariko nagomba kubwire ko ikintu ca mbere ivyo nta na kimwe bivuze. Je mva mu muryango novuga uciriritse hasi, nakuze nirihira amashure, byose nimenya ndi umwana w'imfuvyi. Ivyo nta na kimwe bivuze ko uno munsi ushobora kugira ico ukoze. Uno munsi ndihira abana benshi cyane gose bariko baraduga imfuvyi, ndiko mfasha abantu batandukanye n'abafise uburyo, ndiko ndaduza ku rwego mpuzamakungu no ku rwego rw'Uburundi. Ikintu ca mbere no guhindura ivyiyumviro, ukabanza kumva iyo wavutse, hanyuma ukabanza kumva no mu mufuki wawe, ukaraba ico wokora n'ico wokora na mugenzi wawe. Kuko abantu benshi biyumvira ngo imbere yuko ngo ugira ico ukora no kubufisa umutahe. Ivyo bintu utabikuye mu mutwe nta n'ikintu na kimwe ushobora gukora. Kuko ikintu ca mbere n'umugambi. Umaze kugira umugambi w'ico ukora, kikaba kigize, kikaba kitumbereye, amafaranga ntushobora kuyabura. Kuko je nkunze no kubwira abantu bavuga ngo nta mutahe mfise ndandaza, cyane kubwira we nturi umudandaza. Umuntu w'umudandaza dandaza ivyiyumviro, akadandaza amahera ari mu y'abandi. Kuko badandaza bose n'abadandaza nta numwe ashobora kuronka cash 3 miliyari ngo agiye kugura ibintu. Bakorana na banki, udafise ayo hypothèque bereke ko ibintu vyawe ivyiyumviro vyawe bishobora kunguka. Umaze kwereka umuntu kwica ashobora gukora kishobora kunguka, arana bafise amahera bataco bariko barayakoresha, bafise amarinye dokere ariko arariha atana kimwe bariko barayakoza, aca guha amakashi, mugakora iyo idea yiwawe, ugacukura kwa yiwawe nawe ukamuha yiwe. Nimba uri umudandaza, nimba ushaka kugira kurima, niwerekana ingene uzunguka, urondera abandi bantu bashaka kunguka, ukoresha amahera yabo, mushiremo umutahe, urondera aho ushobora kurima. Nimba uvuga uti ntaho mfise ushobora kurima, ntiwaduze ngo uvugane n'abarimyi bahari, uvuga uti je mpa espace hectare 8, izi hectare 8 nzoguhaya nungutse, itongo uzoburibona n'igihe tuzimbura. Hanyuma uco ugenda ubwira uwundi muntu nawe afise ivyumviro vyo kurima, ati zana amahera turimisha, hanyuma uzane n'imbuto tuzimbura, uyu tuzomuhuko nawe ucuronka. Rero ikintu cyuko uraba iyo wavuye, ukaraba amahera ufise mu mufuko, ukaraba ingene wambaye, ivyo nta na hamwe bijanye no gutera imbere. Gutera imbere ni mu mutwe, no guhindura ivyiyumviro, ukagira intumbero, hanyuma ukaba umuntu w'umwizigirwa, kikazira kwiba. Umuntu agwaye amahera ugaca yarya, umuntu akubwiye dukora iki ugaca ugishiramo uwundi, uwo muntu ugaca umukuramo, ukaba umuntu maronete. Mu bintu bijanye no kuba ku isi utegereza kwirinda ibintu by'uburyarya. Uri umuntu w'uburyarya nta namwe ushobora gushika. Ba umwizigirwa, ibikunze bikunde, ibidakunze urindire, wirirwa ubusa ubwirigwe, ejo umenye ko uzogira ijoro n'umutaga, ushaka na saa 5 mu gitondo mu masaha yose, mu gihe uzomwizigirwa. Urakoze cyane. Akabazo ka nyuma, nayahe amavaleur atatu aranga Eric Nsengimana? Je ca mbere mwabibonye, ikintu ca mbere nkoresha umwanya. Ikindi ca kabiri ndarangwa no gufata ingingo, ndi mu de decision. Ikindi naco je simbesha. Urakoze cyane Eric, nibaza ko uno munsi turonse ikiganiro ciza cyane kugwaruka ku barundi bose muri rusange bagize ico bamuye kuri Eric Nsengimana. Ndagushimire cyane Eric. Ariko turafise umugenzo muri Pam Channel TV, tuba twateguye ibibazo byinshi
tuba dushaka kubaza umutumire wacu, ariko tukizera ko n'umutumire aba afise ubutumwa ashobora kuba yari yifuza guha abarundi n'abashobora kumva ururimi rw'ikirundi bose twe tutashoboye kumubaza. Mbe ubwo butumwa wowe bufise nimba buhari n'ubuhe? Murakoze cyane. Ubutumwa nshobora guha abarundi n'abumva ikirundi bose mujanye n'intumbero y'ikiganiro nuko twebwe nk'intumbero mwumvise ari yo gukura Afrika ku mugabane w'ibihugu bikenye. Twebwe muri AJAP dushira imbere umugenzi wacu, no kuvuga umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Nta muntu numwe yakoze ivyo yateye imbere. Bajya bose mwumva wa Bill Gates muzogere mutohoze, ntabwo yabikora wenyine. Afise abakozi barenga 2,000, afise abantu babifatikanije ubwa mbere, afise ingene basize hamwe n'umugore wiwe imitahe n'ivyiyumviro kugira bashikaho bashitse. Uno munsi barafonda fondation kugira bashobore gushika kure. Ibihugu birabashigikira, amareta yige gushigikira impano z'ugwaruka, abariko baratera imbere babashigikira, abari hasi babashigikira bazamura. Nta n'ikindi novuga gikomeye nko gushimira nyinshubahiro umukuru w'igihugu cacu ku bintu ariko arakora mu gihugu cy'u Burundi mu gushigikira impano z'ugwaruka, mu gushira irya programme d'autonomisation et de l'emploi des jeunes paege. Novuga iriko irafasha umujene wese afise ivyiyumviro vyo gutera imbere akaronka imitahe hanyuma akabasubiza, kuko kuronka umutahe cari kibazo gikomeye mu minsi twama turiko turabaza. Kushinga irya banke y'ugwaruka, ufise ico ashaka gukora ashobora kuja gusaba ingurane akazironka ata hypothèque atanze, novuga ingwate, mugabo agashobora kuronka amafaranga byase muri banki uja muri paege. No kuvuga yasize ama alternative kugira ngo ugwaruka rushobore kuronka aho rushobora gukorera. Kandi uno munsi ugwaruka gwishi muriko murabibona ruriko ruratangura gutera imbere. Novuga ni intambwe ya mbere Uburundi buriko buracamo, nabo bariko barabikora. Ndabahanura ko boba bizigirwa nkuko nabivuze ubwa mbere, guha amahera ukayasubiza, guha amahera ukayakoresha ico wategezwe kuyakoresha, ntucuja kuyareshamwo ukazoresha mu nyungu, hanyuma kandi ukarongora mu nyungu, kandi uri umwizigirwa ugakora mariage mu mahera make. Ntucuza gukora mariage y'imiliyoni 30 wafashe muri paege, canke nguce wiyumvira ivyiyumviro vy'uko ucuja Belgique, Canada ngo niho hari amafaranga, kuko kugira ni washika uzoshobora gukora ushikira miliyoni 30 y'amarundi naho nyene bizogusaba imyaka itari mikeya. Rero akamo ntera ugwaruka nukuba bizigirwa, birinde gupondana, birinde kugira ishari ry'abariko baratera imbere. Hari ikintu cadutse uzabumva ngo uri kuri iryana, ja kuri tele nawe wijyana urabe ingene umuruho hari, ukore urabe ivyo bariko barakujyana, urabe gufasha abandi no kwiteza imbere, urabe birimo. Hari n'uza kubwira ngo ariko ari ijyana ubonye yambaye costume nziza, oro biri muri valere y'abarundi, utegezwe kwambara neza kugira bakubone neza, mugabo wiri ubuso maze deje udafungura. Umuntu akubonye wambaye neza wasokoje agaca bavuga ngo wagize iki, naho maze umwaka wose ubika amafaranga novuga bagufasha kubera ivyiyumviro uri kurashikiriza kugira ushobore kwambara neza ubonekane neza mu bantu nk'umuyobozi, kuko ari amavalere aranga umuntu w'umuyobozi n'undi muntu waciya. Rero nkaba nifurije ugwaruka rwose kuba abayobozi, mugabo batahura neza ko umwe wese afise ingabire yiwe. Hariho aba leader, hariho aba technicien, novuga baremewe gukorera abandi, hari abaremewe gutwara, hariho n'abandi baremewe kuba nyene abantu nzeye abazana ivyiyumviro mugabo ntibavuge, kandi nuko nyene Imana yabiremye. Rero umaze gutahura aho uri, ugenda wiyunge n'abafise intumbero, nimba uri umutekinisiye canke utari umulidere, nimba uri umulidere naho tangura uje imbere, abantu bazogukurikira. Murakoze cyane. Murakoze cyane Eri, murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV kuri kino kiganiro mukurikiranye. Ndizera ko nta muntu numwe ashobora kuba yakurikiranye kino kiganiro arangije nkuko yagitanguye. Icyo ndabifurije ni iterambere, kugira indoto izamura benshi kugira namwe mushobore kuzamuka. Murakoze cyane bakunze Pam Channel TV. Dusubire kandi mu ndwiza n'undi mutumire atukura hamwe adushikana handi mu buzima bwacu bw'iterambere. Gumana na Pam Channel TV.